Turasubiye kubaha ikaze banywanyi bacu mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho kuri imbonesha kure ni Hejuru TV. Turabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikiye aherereye. Uyu numwanya w'ayandi makuru twabatunganirije kuri uyu wa kane kwigenekezo rya 19 Kigarama 2024, aho tugiye kwibanda ku makuru ariko aravugwa cane mu gateka kazina muntu, ubutungane, umutekano hamwe na politike. Reka rero imbere yuko tuyatangura tubaramutse mwe mudukurikiye muri mu bice bigiye bitandukanye imbere mu ntara no mu bisagara, ubwo aho ni mu Burundi, bari mu bice bitandukanye mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi, namwe turabakengurukiye cyane kandi turabahaye ikaze. Bari ku mugabane wa Afrika mu bice no mu bihugu bigiye binyuranye, namwe turabahaye ikaze. Bari ku migabane ya Kore, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, turabakengurukiye cyane kandi turabahaye ikaze. Abari no mu bindi bihugu bitandukanye kuri uwo mugabane wa Amerika, namwe turabahaye ikaze. Bari mu Buraya, bari muri Aziya, Australia hamwe n'ahandi tutadondaguye, mwese mutwumviriza turabakengurukiye cyane. Ndabasabira kugira ngo ntimuze gucikwa n'iyi nkuru igezweho. Bob Rugurika ku rubuga rwiwe rwa X yahoze yitwa Twitter hari kwigenekezo rya 15 Kigarama 2024 isaha 10:45 kuri uwo munsi niho Bob Rugurika yaba yaratangaje inkuru yuko Lazare Mvuyekure akaba rero ari umushinga amateka ngo yari yahunze igihugu ava mu Burundi aja mu bindi bihugu vyo hanze ngo bivanye nuko yari yatewe ubwoba ko azicwa, kandi bikaba byaravuzwe n'abantu bari hafi y'umukuru w'igihugu ko afitanye amatati n'umukuru w'igihugu. Ariko kandi ivyo rero bikaba bifitaniye isano canke bifite aho bihuriye no kuba hari amatungo yoba yaranyonowe akaburwa irengero. Gusa rero aho bigeze Bob Rugurika ariko arishurana n'abantu bagiye batandukanye nyuma yuko yatangaje ko Lazare Mvuyekure nyuma y'amasaha 72 ariko arahunga uyu yaragarutse mu gihugu c'u Burundi, ngo rero akaba ari mu nama nshinga amateka ariko arakurikirana ibikorwa nk'abandi bashinga amateka. Gusa naho bimeze uko rero Bob Rugurika akaba yarabitangaje. Bob Rugurika tuvuga arafise doctora, yarabitangaje rero ariko yishurwa n'abantu uburyo butandukanye, harimo rero n'ibintu biteye ubwoba. Reka tubibanyuriremwo. Ico gihe rero kuri uwo munsi ku itariki ya 15 Kigarama 2024 Bob Rugurika akimara kubivuga, hari uwamwishuye agira ati Bobo Lazare yoba yahunze ariko amakuru yimbitse tuyahabwe. Mu kumwishura Dr Bob Rugurika akaba yaragize ati niyo makuru twaronse kandi twatohuje detaye promis. Mu kwishura Bob Rugurika rero kuri ivyo avuga ko yari ayo makuru ya donse kandi yatohoje, hari wagize ati twese twoja kwiba ibigori twoca dutangura kubipfa, aho n'abandi bari inyuma tubarindire gusa. Hari uwitwa turi kumwe twese birashoboka kuri X aho yagize ati Mr Rugo Bob. Ubwo ni Bob Rugurika ngo sinkunze kugira comment kuri wall yawe, ariko niba uri mu kuri twemeze neza ko Honorable Lazare yahunze ejo kubera hirya y'ejo naramwiboneye mu gihugu n'amaso yanje ndetse turanamukanya nameze neza. Alors nimba yahunze ejo okay, alors je serai d'accord. Dr Bob Rugurika mu kumwishura akaba yaragize ati inshuti nta kibazo kugira comment, mwibarize basi umutoya akakubwira ko ari ngaho ucumbwira nkosore. Uwo nanone yaragarutse akagira aramwishura agira ati iyo ushira ko precision nakubeshuza none nawe washatse guhiga inkuru gusa, ndafise ivyemezo vy'uko gushika kuwa gatanu yari ku butaka bw'u Burundi. Dr Bob Rugurika rero kumwishura akaba yaragize ati turi kumwe nivyo vendredi ngo yaragiye no mu Kigobe. Abo bose rero bakaba barishuye Bob Rugurika kuri uwo munsi, ubwo no kuvuga ko ari ku wa gatandatu. Ariko mu nyuma rero niho Bob Rugurika yatangaje ko inyuma yuko Lazare Mvuyekure iminsi myinshi ariko arahunga ku tariki ya 16, ubwo no kuvuga ko ari ku wa mbere, Bob Rugurika kuri X akaba yaratangaje ko inyuma yuko Lazare Mvuyekure ahunze ndetse
igihugu akaba yarakivuyemwo, ngo abajejwe iperereza ngo baragiye gusura kenkayori yiwe iri muri quartier Swahili i Gitega. Sanze iyo kenkayori yugaye ndetse nta ni mudandaza warimwo ariko arakora. Haraheze rero iminsi ibiri Bob Rugurika watangaje ko inyuma y'amasaha 72 Lazare Mvuyekure atari mu gihugu c'u Burundi ngo yaragarutse, ndetse ngo n'ubu akaba akiri mu kuja mu nama nshingamateka mu Kigobe, ariko kandi ngo harimwo ibibazo vyinshi ku mutekano wiwe, ngaho yoba afise ikibazo ko adatekanye. Bakaba rero batekereza ko General Neva ngo yoba agiye kumugirira nabi inyuma y'amezi menshi ariko aramwirukako. Ariko rero Yves Bob Rugurika yabitangaje kuri X, nanone yishurwa n'abantu bagiye batandukanye. Arabagize ati quelle l'origine du conflit. Bob Rugurika amusubiza agira ati une affaire de beaucoup de sous détournés à business légal de minéraux. Ivyo rero nivyo Bob Rugurika we yishuye, ariko n'abantu benshi bakaba baramwishuye ndetse bakaba barishuranye. Navyo reka tubibanyuriremwo. Arabagize ati uraheza guhemuka ibigori bikera, ushaka boreka guteranya abantu urementaniriza. Dr. Bob Rugurika akagira ati wewe bandanya ucingera uronke utwo ufungura, warigeze ubona Lazare abeshuza ivyo twanditse? Wewe arazi ivyo utwanditse. Mu kumwishura rero kuri ico ciyumviro ciwe avuga ko Lazare Mvuyekure wewe atabeshuza ivyo Bob Rugurika yanditse kuko abizi, hari uwagize ati yitwa Impetso kuri X, akaba yaragize ati Bob nawe ucingero ni nayo igutunze uyu munsi, icemeza ko ari vyo nuko atakuvuguruje, ngo nta mwanya afise wo kwishora n'imbura kimazi zirajwe inshinga, nuko abarundi bomererwa nabi habe namba, ntatunzwe n'insaku nka mwebwe mudasakuje mudafungura. Unde aza agira ati mumbwirire. Abandi benshi rero bakaba barabandanije bagira commentaire kuri Yves Bob Rugurika yoba yaranditse, no mu kwishurana kuri commentaire arabagize ati ewe Rugurika urantwenza n'ukuri, burya umaramara buhoro. Twagumye tukubwira ko Honorable Lazare Mvuyekure ari ngaha mu gihugu atigeze ahunga, nawe uratwemeza ko waronse inkuru itomoye kandi yizewe ko yahunze, none uriko uradendekanya ufata ivyatsi nk'ubu twawe n'uruzi ntumaramara, kuko mbona yisaziye Burundi arinda guhunga iki? Niko rero undi yoba yaravuze. Ndi wagize ati gusa Bob sinogenda ntakubwiye ko Ahimana itagushize washinga ijisho ntiwashinga ikirenge, none ko wumva ngo ukunde igihugu urataha bivugire Burundi. Ikinyoma kimara umunsi ntikimara umwaka. Arundi yagize ati ngewe tugurira nawe urakwiye kwihana ugahindura imbuto uriko urabiba kuko ntaho izogushikana. Undi agira ati uza wabesha kweri, hamwe n'ayandi makomantere menshi yoba yavuga ko Bob Rugurika yariko arabesha, bivanye rero n'ivyo yoba aratangaje avuga ko Lazare Mvuyekure umushinga amateka yoba aragarutse mu gihugu c'u Burundi, ndetse ubu ariko aratonda ku bikorwa vyo mu Kigobe. Niyo nkuru rero ya mbere twari twabateguriye. Yandi makuru hagezweho, ikinyamakuru BNP Media kivuga ko abaheraniye Ikigobe bahawe ikiringo c'indwi zibiri gusa kugira babe barisha amakori bategerezwa kuriha, no kuvuga gushika kwigenekezo rya 31 Kigarama 2024, biri mu itangazo ry'ibiro bijejwe kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu ryasohotse kuri wa 17 Kigarama. Muri iryo tangazo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ico kigo gukoresha ububasha bwose kirekuriwe n'amategeko kugira cishuze abaheranye bose atanumwe avuyemwo, ngo ico kiringo kizoherana ataritunganya zohanwa yisunzwe amategeko. Ivyo biruko mu gihe mujegeranga n'ikigega ca leta yari yamenyesheje ko mu mafaranga vyari vyitezwe ko atozwa n'Ikigobe habura yashika imiriyaridi 110 z'amarundi mu kiringo c'amezi 4 gusa. Bikaba rero vyaratumye n'uwari harongoye Ikigobe
abogozwa agahita asubirizwa vyihuta. Nako kandi ku rundi ruhande ibiciro vyashinzwe na leta ku bidandazwa bitandukanye bitegerezwa kubahirizwa nk'uko umugenduzi mukuru w'igipolisi Joseph Ninteretse yoba yategetse abakomiseri bose kubahiriza ibiciro vyashinzwe na leta. Biri mw'ikete rero yashoye wa 17 Kigarama uyu mwaka, ni mu gihe rero ngo hamaze igihe hibonekeza iduzwa ry'ibiciro rirenze urugero ku bidandazwa bimwe bimwe nk'ibinyobwa vya Braludi, isima, isukari, kambere ngo no mu bijanye no kwiyunguruza. Umuyobozi mukuru bategetse abo bakomiseri gukwiragiza iryo tangaza ko mu barongoye gushika muri za komisariya zo mu makomine kugira ntihagire uwuvuga ngo ntiyavyumvise. Yasavye abo bakomiseri kwamba batanga raporo isigura neza ingene ibintu vyifashe iminsi yose rero igihe c'isaha imwe n'igice. Ese aho iwanyu hari ibidandazwa igiciro cavyo kiduzwa ko abadandaza bishakiye mu kwiyunguruza aho vyoba bimeze gute? Mugire ico mushikiriza. Muri komine Ntahangwa ho naho bamwe mu batubahiriza ibiciro vyashinzwe n'intwaro ku binyobwa vya Braludi baraye bwugariwe ubunywero bwa burundu. Ubunywero 36 nibwo bwaraye bwugawe burundu rero n'intwaro muri komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura. Ernest Niyonzima rero musitanteri w'iyo komine akaba asigura ko imvo yatumye hafatwa iyo ngingo ikaze gutyo hari uko bene ubwo bunywero n'amazu y'idandarizo barenze ku vyari vyumvikanwe mu nama yabahuje n'abajejwe intwaro n'umutekano. Abo rero bari bumvikanye kudasubira kurenza n'ikingorongora ku biciro bizwi n'amategeko mu kudandaza ibinyobwa vya Braludi. Umwe mu badandaza ivyo binyobwa muri ako karere yaganiriye n'ikinyamakuru BNP Magazine asigura ko abo bahora bafise ingeso yo kuduza ibiciro biterwa n'imvo zitandukanye. Francine Nizeyimana akaba adandaza ibinyobwa muri zone Cibitoke yagize ati kenshi abaduza ibiciro bahora babiterwa n'ubukene budahera bw'iyo barangurira inzoga. Nk'akarorero usanga umukoresha akoresha abakozi nka 5 akaba ategerezwa kubahemba buri kwezi ariko ugasanga aronka inzoga nka 3 mu kwezi. Aho rero aca yumva yoduza igiciro kugira aronke ico ahemba abo bakozi no mu minsi bataba bakoze. Ikindi uwo mudandaza arasigura ko bituma igiciro gishobora kuduga gato ubukene bw'ingaru cane ingaru y'inoti z'ijana. Akaba yagize ati Amstel Bock igurwa 2,800. Rero ingorane kunda kuba 200 yo kugarurira umukiriya. Hari igihe rero abura burundu kuko inoti z'ijana zisigaye zigoye kuboneka. Kenshi rero umukiriya niwe bica biba ngombwa ko ayaheba. Mu nyuma rero agaca avuga ngo bamudugirije ko igiciro. Ariko rero naho ubuyobozi bwa komine Ntahangwa bwaraye bufashe iyo ngingo yo kugara ubwo bunywero, bamwe mu banyagihugu rero baganiriye n'ikinyamakuru BNP Magazine bo babona ko iyo ngingo n'ubundi ishobora kutagira kinini hindura. Bakagira bati twama twabonye ingingo zisa nk'izo zifatwa ariko zikamara umwanya rumara, reka tubihakanya. Duhereze mu makuru hariko aravuga mu gisata c'inkino. Abakunzi b'imigwi y'Ubujumbura bagiye kuja barakurikirana inkino bitabagoye. Imigwi igina icicaro ca kabiri yari yandikisha ishirahamwe ry'umupira w'amaguru FFB isaba kwakira inkino zayo Bujumbura yaravyemerewe. Kuri iyo migwi inkino zayo rero ntizikiriye ku kibuga runani kiri Buganda, yaravyemerewe ahubwo igiye kuzozakirira ku kibuga c'ubuhinga co mu Ngagara. Imigwi rero itarabwa n'irihindurwa y'ikibanza ni Bujumbura City na Academy Ubumwe. Rero tubisanga mu ikete FFB yandikiye abarongozi b'imigwi ikina icicaro ca kabiri yo mu muce A. Urukino rwa Le Pied du Lac na Academy Ubumwe rwari rutegekanijwe kubera ku kibuga runani ku musi wa gatandatu Murantonge wa gatanu rwimuriwe ku kibuga c'ubuhinga co mu Ngagara. Urukino ruzokinwa ku musi wa gatandatu igenekerezo rya 21 Kigarama igihe c'isaha 8. Hariho n'izindi nkino rero zo ku munsi wa mbere w'ihiganwa w'icicaro ca kabiri zahinduriwe ibanza. Urukino rero ruzohuza Tel Aviv na Le Jeune Athletic rwobereye Buganda hamwe n'uruzohuza Young Boys na Muzimba
nazo nyene zarahinduriwe ibibanza. Izo nkino zose rero zokinirwa ku kibuga Runani ariko zizoca zikinirwa ku kibuga c'ubuhinga mu Ngagara. Amasaha rero izi nkino zibiri zizokinirwako ntiyahindutse. Rwa Televive rero rukaba ruzokinwa igihe c'isaha indwi, hanyuma urwa Young Boys ruce rukinwa isaha 9:45 kw'igenekerezo rya 22 Kigarama. Mwokwibuka ko rero ihiganwa ry'icicaro ca kabiri ryotanguye kuri wa gatanu igenekerezo rya 20 Kigarama, rizoca ritangura ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 20 rya Kigarama murantunge rya 21 Kigarama 2024. Tubakengurukiye mwe mwese mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho, mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'aditsobandanya kubagezaho kuri Imboneshakure ni Hejuru TV. Mu misi yose rero hari byinshi tuba twateguye kubagezako mutegerezwa kumviriza kandi mukamenya neza. Byose rero amakuru atoje neza ni kuri iyi Mboneshakure. Mana bahezagire.